none kubera iki uvuze ibikorwa by'intandiro bigira abantu bariko barakurikirana imbonesha kuri KUGASAKA TV tiyoba yarakoze irindi kosa twe tutabonye bface ko twaye tumuzi nk'umuntu w'umushinga ntabi avuga yuko abantu mwese aho muri hose baba mwe bw'abapromota baba bamenyesha amakuru bafise ibiganiro by'umuziki ku maradiyo kuko urumva uriko uravuga yuko bakoresha igiturire kimenyane kandi wamaze kuvuga nti cyane cyane abantu mukorera ngaha mu gisagara ca Ngozi wotubwira none nk'abanga moi je suis Angélique, réaliste, timide, honnête, unique, réaliste, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Je nitwa Arthure dukenguruke ni KUGASAKA TV ubutabazi butagira imbibe isamirana ngaha mu Ngozi mu gisagara mu nyubako azasoka bubiho nimero 6 ushaka kutugana ofisi ibyo ushaka kutwitura kutubwira cyangwa kutubaza cyangwa tugufasha gana iyo biro nimero 6 hama tugutunganirize nimero nazo ngaha musi ngira ngo urazibona ushobora kuduhamagara udashoboye gushika ngaha naho nyene biroroshe cyane. Rero ni KUGASAKA TV utabazi butagira imbibe. Je nakwiye ko nitwa Arthure dukenguruke nawe uri kurankurikirana witwa nde uherereye hehe uri ngaha mu gisagara ca Ngozi uri Muyinga uri mu Kayanza uri Bujumbura uri Gitega uri Muramvya n'ahandi henshi hagiye atandukanye. Yes, reka mbanze rero mbere uko ntangura iganiro mbanze suhuza umuntu bitwa Mama Baju ahantu ari Imana imuhezagire cyane imuhe kuramba no kuramuka umugo gwiwe umuryango we wose ube muzima atakagwara na gatonyi duhereye kumufasha we canke kumugabo reka mvuge umugabo wiwe ahari ahose aherereye. Rero murabona uyu munsi mfise umutumire ni Rastaman Fula the superstar the humble boy bad man kibirengeye umuntu akaze cyane ndavuze ni akaze cyane. Uyu munsi murumva yuko ibintu bigiye bitandukanye kuko umuntu amubonye gusa ndazi aha muri ko muri ikanga muvuga niti uwo muntu avuye Nigeria, Amerika, Tanzania, Kenya hava muvuga ngo ntanavuye Kirundi arakivuga neza cyane nimugira ubwoba. Reka rero abanza idondora akunze imbonesha kuri KUGASAKA TV idondore n'abandi benshi ko dukurikirana bari mu Burundi canke hanze kugira ngo tuyage n'umuntu muzi kandi mwamenye. Bakwita gute bro? So banyita the king phase rapper mba mu gisagara ca Ngozi man. Je narinzi yuko utari n'umunyengo zinavuga nti aha uza kumvuze nk'icongereza avuge nti muri Nigeria cyane. The king phase rapper izina rikomeye cyane mu kino gisagara ca Ngozi ko yatera ubwo abantu benshi umuntu wese ari mu kino gisagara ca Ngozi agiye cya degedwa. The king phase rapper ubikora gute kugira ngo abantu bo barabarimye mu bwo buntu abantu bose bavuga nti the king phase rapper munateye ubwoba cyane mu gisagara ca Ngozi? So ico novuga co sindabatera ubwoba ahubwo nuko novuga yuko fise ibikorwa basi bisomba ivyabo ariko gusa basi rimwe na rimwe birashika umuntu ugasanga yaguteye ubwoba mugapana bwa bwoba bwo kukwica oya bwa bwoba nyene umuntu wese yoshobora kugira mu gihe umvise ibikorwa vya kanaka. Yes, tubwoba ati ndabateramo jewe n'ibikorwa byanje nkora bimwe biremereye cyane bituma n'abana banyumvisa yaga niti ti haraje. The king phase rapper tukiraho nyene ku bikorwa tukibandanya ufise ibihe bikorwa biri hanze bitera ubwoba aba bantu ndiko ndumva bavuga nti the king phase rapper tikabisa ari n'igihanganga ubu natwe tumumvise turayakoma amashi. Ni ibihe bikorwa biri kuratera ubwoba aba bantu? So novuga yuko igikorwa ca mbere novuga ngo ndafise imbere yuko mvuga ibindi byose no gushira Imana imbere man. Kubera novuga yuko iyo abatari Imana no musi we ntobu mbonye ngaha ntituba tunari kumwe. Ico nico gikorwa ca mbere. Yes. Hama ibindi bikorwa navyo novuga ati ni vya kabiri tu me ndafise isonge zibiri nibaza yuko atakindi wambajije. Yes, tukiri ngaho nyene unavuga cyane the king phase rapper nk'umuhapa atanga message avuze nakaje kagororotse. Ibikorwa ufise nibihe vyitwa gute biri kuri YouTube, Facebook gute hehe gute? So no kuvuga ibikorwa vyanje man ndirimba rap umudiho wa rap mendo mo rapper ku bantu batabizi ndirimba indirimbo zo kudisingana
hama nkuko wakabimbagije ngo ibikorwa vyanje biri he, novuga yuko ku mbuga zose nkoresha nitwa rappa. Rappa ibikorwa rero turacakeneye kuvyumva ari umuntu akaza ati none timbwira ivyo bikorwa byita gute kugira bacumva n'akazi n'abace batanga baravuga nti eta ahantu yoba yaririmbye umuceri canke yoba yaririmbye ubugari the king Rappa avuga nti mugabo ati je nyamara ati sivyo noririmba ahubwo ndirimba kudisingana. So the king Rappa nyene nkuko wakabivuza aririmba kudisingana tu nkuko nyene yavyisanzemwe nkuko nabandi babikora, usivye nuko hariho ikintu novuga ngo gishasha wewe yizaniyemwe mu bintu vyo kudisinga man. Yero abakunzi b'imboneshakure KUGASAKA TV bacakeneye kumva ati indirimbo ivyo bikorwa izo song wakoze zitwa gute, imwe iya mbere yiswe gute, ya kabiri ya kane canke imbu ufise imwe yiswe gute? So novuga yuko the king Rappa atanguye kuririmba basi 2023 ntafise ibikorwa vyinshi ariko nabike yafise birivugira. Me nkuko eje kubimbaza the king Rappa afise indirimbo zibiri, ya mbere nayise Kamba, ya kabiri ca ndayita Correction. Bro kaniyumvire ni correction nzi nyene ikosora canke me novuga yuko mu kirundi ciza correction ni ikosora man. Niko iyo ndirimbo ya kabiri nayise Maniga. Ikamba Correction. None the king Rappa mwizo ndirimbo ngerageje kureba nk'indirimbo imwe je narumvise indirimbo bitwa Correction, waradisinze umuhapera akomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Bface, nimba nihenze niwe numvise cyane uvuga cyane. None ivyo bintu wabikuye he, wabikoze niye mpamvu yatumye umuvuga kujya? Me novuga yuko nkuko bivuze nivyo indirimbo imara 6 minutes n'amasegonda 20, nariko ndadisinga Bface ngaragaza yuko bikorwa vyiwatandero bifise man. None kubera iki uvuze ibikorwa vy'intandero bigira abantu bariko barakurikirana imboneshakure KUGASAKA TV, abakunzi ba Bface, kunzi ba the king Rappa, kunzi w'umuziki ndundi muri rusangi werenga ingozi KUGASAKA baca bavuga none gute ibikorwa vye bitagira indero bimeze gute, tiyoba yarakoze irindi kosa twe tutabonye. Bface ko twaye tumuzi ko umuntu w'umushinga ntavise n'ubwanwa ubone akari umuntu akuze wijunja n'ijambo, wewe uba wabivuze ubikwiye kuki, vyagenze gute? Man umuntu abo mushinga nahe mu gihe afise icakumariye ataca afise akumariye, novuga yuko nta bushinga nahe na bumwe abafise. Ico novuga yuko umuntu w'umushinga nahe nta gatoteza abafise maniga, ariko novuga yuko impamvu naririmbye mvuga ati ni gisubizo yuko rap yiwe atandera igira, no kubera iki nuko hari amajambo nkombore nari nabanje kumva mbere yuko iyo ndirimbo ndayishira hanze. Yo bro tukiraho nyene utubwire tutujambo ni nkutuhe wisanze nga nyene kumboneshakure KUGASAKA TV ngutwo tujambo ni nkutuhe wowe urumviswa ganiti no mubire ndabirakeneye ko ndamubwira nti ntande rugira ndaguhana kandi yagize ati wapiti ahubwo ati kangutere Correction. So no kuvuga nkuko wakabivuze indirimbo Correction vyavuye ku ndirimbo wewe yaririmbye bita ngo ntande rugira. Nanje rero ca ndirimba ico novuga ati bita Correction, umva we yavuze ngo ntanderugira, nanje ca ndirimba ico bita Correction ti ni gisubizo ko atanderugira koko reka ndayiguteko ntanderugira. Muri make n'indero wagiye uyimuhaye iyo ndirimbo bavuze nti ndakwihanije reka n'indero ndayiguteko nguhe na cyane cyane. Man the king Rappa imessage watanze yambwiye uruvuze nti je niko ndaha message muririmbyi Bface ndabwiye nti reka ndaguha indero kuko ntandero ugira. Ese message wamuhaye Bface yaramushikiriye, nimba yaramushikiriye reaction yabaye ihe basi bivuze kwiki? Me novuga yuko message yaramushikiriye, usivye nuko abantu kene bajya baba bafise imihonyo miremire tu bataba bashaka nkumbure guhaka abandi bene wabo, mugabo Sistema nuko ico navuze caramushikiri kandi nticakoze kuri we gusa, cakoze no ku bandi bagenzi biwe man. Aha twavuga nkabaye dushiremo ndabavuge cyangwa bavuge me nubwo bavuga ntaco bitwaye kuko nta muntu n'umwe ntinyatu. Oya we nyine cyo gira kubatubwira nk'abantu wowe warumvise nga feedback ukabona ati basi byarabakoze ko nabo nyine baragize nk'ikintu bavuze ko ni nk'abandi. Me novuga yuko nk'abantu nabo nyene nagerageje kubwira n'abapeti tukiri munsi canke bakiri munsi bakiriko baraduga batinya kuvuga umuntu ngo no kubera ubwoba.
sivyo hari umugani baca mu kirundi iti ugize ubwoba bwo gusohoka mu nzu uri umugabo bituma turejuru wituma muri ramezoma kandi dokingi fezi rapa ako kantu ntagiye kure karavuzwe mu ndirimbo yawe ese aho hantu ujya niho ubora usa n'umuntu yatukanye so sinigeze ntukana kuko bavuga ngo imbwa nkuru niyo yigishije kunya izindi ntoya mwibarabara vyumvikane yuko ivyo navuze si jeje nyene nari ndabivuze kuko novuga ko hariho abandi bakuru bantanguriye kubivuga none iyo migani tugiye mu gitabo c'imigani abakera bakoresha iyo migani mukoresha abahaperi menga niyo gucoza niyo gutukana twisangamo mani si yo gutukana ikintu cyose kibi cyo gutukana bivanye n'ikiringo buri kurakivugiramo mugabo gusa bivanye n'ibindi bintu muba muri mwe novuga yuko nta gutukana kuri mwe ahubwo kuba ari guhanura namani yes tukuba ari guhanurana the king face park wazo ngize kubaza ati ese message watanze kuri bifes yamushikiriye urambya neti yaramushikiriye ati kanatsinda ati nawe gusariwe n'abandi iyo ndirimbo yakoze ko baragico bavuze ko ucunavuga ngo bafise ati ngorani hari nuko ubafise umuhonyo uvuze ko bafise umuhonyo ubushatse kuvuga me novuga nkuko nyene ubimbajije indirimbo yanje hari abantu benshi yakoze ko usivye nuko hariho nyene abantu nkuko nakabivuze bafise umuhonyo cane mu ntara ya Ngozi tu kubera novuga yuko indirimbo yanje correction arabapeti benshi bipfujije kuyikorera lyrics ariko gusa bivanye na babandi baba bafise umuhonyo biranka yes ngira ngo bifes ariko arumviriza kino kiganiro kumbonesha kure yacu KUGASAKA TV utabaza utagira imbi bikuru yisamiranya ngaha mu gisagara ca Ngozi ngira ngo ariko arumva amajambo ariko aratubwira nazoza tubwire ivyerekeranye n'ivyo bintu yuko yoba yarakurikiranye iyo ndirimbo the king face rapper tukiri ko turakwita tubangura ubuvuze ibindi bikorwa bikurikirana iyo ndirimbo correction canke wararekira uvuga nti wapiti azobanza gutegezwa kunyishura hama ngira ibindi shira hanze ndamuvuge ndamwihanikiriza nabandi ahubwo ndabashire ko mshize shike no kuri bari kirose me novuga yuko ku ndirimbo naririmbye bita correction ndiko ndayiheza iri mu guhera naravuze ati asubiye kuvyura gatwe nzomumena kigikorwa biti kambiri sivyo mu gihe rero ataravyura gatwe nta mpamvu yo kuguma ndamubandanya ubu tuvugana ngire mvuge ku bandi bantu tu hari indirimbo shashigira zivuga ati nje kukuvugako navuga yuko abantu mwese aho muri hose baba mwe bw'aba promoter baba bamenyesha makuru bafise ibiganiro vy'umuziki ku maradiyo baba novuga ngo abantu bose mu buzima busanzwe mwese nje kubavuga ko hama habicobaye na kare hapfu wavuze the king face yapo kivuga aba promoter amenyesha makuru bavuga ibiganiro vy'umuziki uzovuga bingozi uzovuga bibujumbura uzovuga cyangwa uzovuga isi yose muri rusange na cane nk'iyaba ndabifitiye uruhusha nohera kuri wewe man kuko novuga ngo sinokwirirwa ndaja kure kandi sintinya kubivuga ngo nuko turi kumwe man mwe hari kuno mutwiciye umuziki hano Ngozi sintinya kubivuga ndi imbere ya kamera none ushaka mbandaye bingi fezi rapa buyantu uri kurarengera kumenga winjiye no muyindi no ndayite mu kandi kazi kabandi bantu uri kuravuga aba journalist aba promoter aho mbe nahereye kuri Joe nari kumvuga nti turakwicira umuziki wanyu tuwica gute dukora ibiki bituma tubicira umuziki none ndeke kuvuga ibimbabaje man nagira ndavuga ibimbabaje nkavuga ikiri ku mutima hama kigaseruka hama wewe ucumvise nimba kikubabaje kikakubabaza hama nkirenganira kuko nawe uba wakoze ibintu bitubabaza yes ukivuga ngo ugomba ngo ushire hanze ngibintu igikorwa ngo kivuga ku ba promoter aba journalist bavuga bakoresha ibiganiro by'umuziki ukivuga ngo cyane ati mugabo twebwe abantu b'Ingozi dire yuko niyo ndirimbo uzoshira hanze witwa nje kuvuga ko ushobora kuzovuga cyane abaririmbyi b'Ingozi abaririmbyi no bakuri ibiganiro by'umuziki ngaye n'Ingozi turabazi ku mahadi yagiye atandukanye asamirane ngaha mu gisagara ca Ngozi aba promoter barahari turabazi nyene bitegure yuko akantu kazoja hanze kazoba kavuga kwabo bantu kuko ndiko ndumva umenga wamaze kuniantase jaga niti nimuri buriti abantu mu muziki ngaha Ingozi uteriya usubira inyuma basi muwica nukuvuga abamenyesha amakuru cyane bingaha Ingozi nibo bakwitegura rero none ndabivuge kangahe mane nimwe bw'umuziki cambere mu wica ico novugira ko mu wica umuziki me nta muririmbye numwe ngaha Ingozi
novuga ngo haraciye imyaka ishika nko kuri 5 atamuririmbyi avuye ngaho Ingozi agiye gukora show mu yindi ntara. Twovuga yuko ari kubera tudafise ibikorwa vyiza, ahubwo nuko habura promotion nayo ni ya maradiyo vyabimenyesha amakuru baba promotari bo mwebwe, mugabe ivyo mujejwe tu ntavyo mukora, tuguma gusa twumva amajambo nkumbure mwikika mukiza. Ngo muriko muradufasha nitubibone tu. Uvuze kwikika mukiza ubushatse kuvuga nk'ibikika The King Fez Rap. So kwikika mukiza ni hahandi usanga novuga ngo nko ku radio barashobora gutumira umuririmbyi kanaka, batumira umuririmbyi kanaka ugasanga uno munsi niwe bariko baravuga ko, hirya ejo niwe bariko baravuga ko, na hirya ejo nubundi niwe bariko baravuga ko, mugabo kukubera banka gutumira abapeti baba bafise impano ziba zikomeye cyane gose, kandi bobo babimerita bagaca bagira iki, bagaca batumira ahubwo babandi bavuga ati reka tubaha agafana hama twishikire ku radio man. Muri make ngerageje kumva The King Fez Rap ushatse kuvuga yuko rero bakoresha ikimenyane canke igiturire. Novuga yuko bakoresha nk'igiturire man. The King Fez Rap burya je nguma ndakumvira ndagutinda ndagufate weho ntukurarengera none ndoma ko basi uvuge nti naka we ndagudomye nyimba bahari, kuko urumva yuko uravuga yuko bakoresha igiturire kimenyane, kandi wamaze kuvuga nti cyane cyane abantu mukorera ngaha mu gisagara ca Ngozi. Wotubwira none nk'abanga me novuga yuko biracari banga gusa muzovyumva mu ndirimbo ibitanje kukuvugako, kuko jewe nimba ndiko ndadisinga umuntu sinigera nca hirya no hino ngo ce mu migani ndakudoma ko n'izina. Mugihe indirimbo itaraja hanze nta mpamvu yo kubavuga amazina, mugandazi bamwe muzokwiyumvamwo, hari igihe usanga nawe urimwo mana. KUGASAKA ubutabazi butagira imbibe, ngira ngo mwumvize jizi najyanje ngo nije nzoba ntangura. Uwa kabiri nawe ninde? Esha nawe burije gura sindakuzi izina, ngira ngo nawumve uko uzoburimo gusa uze ntabariri aba journalist abesha makuru mukora ibiganiro by'umuziki, aba promote n'abandi bantu mugira ivyo biganiro buri ngaha mu gisagara ca Ngozi. Esha mwe muritegura je namaze kwiyumva ndimu yene ahandazi okay. The King Fez Rap tukiri ngaho nyene aho Ingozi ho bari impano zirahari gusa ahubwo nuko muzicarika man. Impano ziriho gusa murazicarika, ne kuva kare nagumye ndabivuga, impano ziriho mugabo murazicarika ku mpamvu izihe. Novuga yuko impamvu zotuma ngaragaza yuko mutwicarika, nta gihe na kimwe ngaho Ingozi hoba nk'ibiteramo abaririmbyi baguma ari babandi nyene, kandi nta kintu na kimwe twovuga ngo barashoboye wanagomba kudusomvya, ahubwo novuga yuko hakora ca kimenyane cyuko generation igenda ari ya generation ya yindi nyene, none generation izoguma ikurikirana gushika ryari na abazehe bagoma bakorana kwa kundi nyene, mugatwe bw'abajene ntibaba bashaka yuko natwe dushikirwa. Wapi ucusanga vya biteramo nimba haje igiteramo kanaka, nimba ari gomene batumira gomene nyene, hazohera n'imyaka 100 ne gomene ni yashika n'imyaka 70 atagishobora kuririmba, bazoca batumira abandi. Cyo ni kibazo nawe ndakubajije. Rero urumva adubwije buriti aha rero tibana ba mama tinone ko mumwa mutumira gomene gwera kwa mbere gushaka kwa Mungu none yasaza na ambajije jewe je kubganje numva umenga je kubganje nta mu ndorganiza system gusa iyo bari nkanje je notumira benshi kuko uvuze ngo hari imana muga gusa ndajereka ndakigaruke reka namere nk'uhenga makatoye ngirageje kureba ibiteramo bibangaho Ingozi usanga baririmbye ni babandi, ama competition aba ni babandi nyene, none bazokwama ari babandi, nta mpano zishasha ziza. Nanje ndabajije umuntu wese kare kukina ibiganiro, nta mpano zishasha ngaho Ingozi zihari, ntaboje mu competition bazi kurimba ko nama numva aho twama tuyaga benshi babizi, nta ko batabatumira mu biteramo canke mwebwe nimwe mutinya kuja mu biteramo. Okay, novuga man jende wa muntu ntatinya kuvuga ikintu mu gihe uyu muntu aba yakimbajije. Novuga yuko hari ikintu kiba cihishije ku bantu bategura ibirori, n'ikintu kiba cihishije ku ba MC bamwe utigute. Me novuga yuko ikirori kigire gitegurwe hari amafaranga banza kurungikwa, sivyo? Novuga ngo yo guha abantu bo muri iyo ntara bazokwakira abo baririmbyi baba batumiye, sivyo? Kugira iki? Kugira batanga agaciro ku muntu. Mugabo siko baca babikora. Wapi impamvu atari ko baca babikora nguko, twebwe kubera ata amafaranga tuba dufise yo gutanga,
usanga n'umuntu arashobora nko kuva umuntu akaza ngaho kuri Belvedere aje kuraba nk'umuntu afise impano mugabo gacu usanga kubera iki kubera ca kintu novuga ngo cihishijemwo muri mwebwe baca bashikiriza abantu baza kuririmba atani ikintu na kimwe bashoboye twebwe dushoboye bagaca badushira hariya kubera iki nta mafaranga dufise yo kubaha sivyo ikintu reka ica kigaragara bajya rero bagaragara bakaja imbere bagiye kuririmba kandi atani ibikorwa wanagomba vyiza baba bafise nuko ico gutangaza ahubwo nabo baba batanze ayandi mahera kugira bagaragare kuri stage kandi hariho n'ayandi mahera yarungitswe kugira ngo agire iki aze gufasha twebwe tuba dushoboye man hari ikintu bavuga ngo iyo umuntu akubonamwo impano kenshi na kenshi nkunze kubibona abona umenga yo gufasha hari ahantu wozoshika ahubwo aca ashaka kugira iki kugugumiza hasi sivyo kugira ugume ivyo rero ndabivuze iki sindabivuze ngo biherere ngaha oya nibaza ko mu ndirimbo yanje bitanje kukuvugako bose nzona abadomako n'amazina hama habicobaye nkuko nakabivuze hafu wavuze Nikingi vezira panone ivyo bintu uvuze urabifitiye icemezo canke biramaze kubako ndabifitiye icemezo mani hariho nabo umuntu usanga ari karatelefona babwira uti dushaka ikiganiro gaca kubwira uti guhera muri 2014 nkora promotion gushikana n'ubu nta promotion y'ubusa nzosubira gukora gacumenga nkombura umuntu amuhaye bijya bihumbi 10 canke ibihumbi 2 yoca vyibuha muri iyo myaka man Domako none muvuge ni jewe vyoshika gusa mwese mugize iki mwese murabisangiye oya vuga nti oya banzurindire vuga nti wewe Arthure wewe nawe we ni wangiriye ibi bintu wewe urakiresha imenyane igiturire vuga basi banzucishemo uvuge nti we naka kugira abantu bazube yiyumvisa yuko okay novuga yuko mwese mupfuye kimwe urazi impamvu ndakubwira ati mwese mupfuye rumwe areka ntanga karorero kuri wewe nyene ndibuka yuko haraciye nk'amezi 6 munkoresheje ikiganiro ngaha kumbonesha kuri KUGASAKA TV nimba ntenze cyagukoresheje n'Uwimana Viviane na cyane twovuga yuko atabindi bikorwa nari bwakore cyane je ngira ngo sinari bwaze gukora ngaha kumbonesha kuri KUGASAKA TV Uwimana Viviane araza kujishura none kutagiye kumukoresha none waringize umbona ngaho sinari bwaze ngaha sinari bwaze rata sinari bwaze umviriza je ndakubwijije ukuri kandi ndiko mvuga ukuri kuboneka nimba ikosa ari kwagiriye menya uti riranyagiriye nibaza yuko nko mu ndirimbo ngiye gusohora memwe ntabwo muzoba murimwo ndabivugiye imbere y'abantu mugabo gusa nibaza yuko izokora akabantu bene mwebwe gusa nuko ukuri kurajyana ndakubwiye nti haheze amezi 6 nkoresheje ikiganiro usubiye kunkoresha ikiganiro no munsi nuko atabikorwa narifise uciye utangira kuvuga ngo ntiwari bwaze ku kazi none nimba utari bwaze ku kazi ntiwari unzi n'ubwa mbere mbonye sawa basi reka nemere ikosa nanje dufate ko nari ndahari none kubera oya banzurindire tugende tapiparete kubera imwe mutarondera amamedia avuge nti ndavize igogo gishasha nanje ndagiye kurondera media mbe akabaza hanyene mbajeje we dufate guserukiye abastar canke abartiste bungaha ingozi canke mu Burundi mbega iyo umuntu avize igogo gishasha kugira ngo n'abajournaliste bagenzi banje aze kumfasha kwishura bonyesha kibazo mbega iyo umuntu avize igogo gishasha ni warondera media canke media ni murondera kisho urambajije ikibazo ciza cyane gose man novuga yuko hanini ya twese turagira iki turakeneranira sivyo hari gewe urashobora kubukorera kuri iki kinyamakuru KUGASAKA web TV sivyo uvuga ati niba ntanakoze n'ikiganiro c'umuririmbyi ndaza gukora na yandi makuru kandi ndaza kugira iki ndaza guhembwa sivyo mugabo rero hari abandi baba bagize iki baba bavuga ati je ntinarondera umuririmbyi nta kindi kintu nza kugira iki nza guhemberwa vyumvikane yuko wewe sivyo nubwo we ntoba nakurondeye ufise droit wawe yo kundondera no kubireka canke je nka kurondera ahanini ya nkubu dufate ni je noba afise nka droit yo kuvuga ati ndiko ndakurondera kubera wewe ufise akazi kenshi sivyo muga hari abandi atakazi baba bafise atari ivyo nyene mugabo
kubikora kwa kundi novuga ati byo guca mu mategeko ucuga umusanga haza wa muntu nyene haza wa wundi nyene haza wa wundi none gasha nk'ubu ndabivugira imbere y'abantu hari umuririmbyi bitwa number 7 ngahe Ngozi kandi abivugira imbere y'abantu babana yatangiye kubatondeka n'abarimvye ubu ndumva barajaho hari umuririmbyi bitwa number 7 mane ntako batagerageza kuri radio TV buntu bakamuvuga uko bukeye uko bwije none nuko twe tudakora nta bikorwa dufise no kuvuga ushatse kuvuga nti umenga hari ivomo nawe ubishaka muvuga babacishe ko nawe je nubwo utocishako muga nkumva wacishije ko basi mwene wacu akora umuziki sivyo kuko hari ubwo jewe inzira yo gucamwo itoba ariyo bikazoca mu zindi nzira sivyo gusa wamenyekanishije uwundi muntu ndasubiye ndakubajije sivyo ko wavuze ngo nje kuvuga ngo kubamenyesha amakuru canke kuba journaliste bakora ibiganiro by'umuziki iske kubera iki radio buntu hama havugwa ko number 7 gusa nuko twatabikorwa dufise ico ndakikubwiye nk'umupromoter kuko uri kumbaza ibibazo we ugende wegereje wina nawe umubaza uti kubera iki ku radio haguma havuzwa ko umuntu ije rero Jewin urabumva iki kibazo bajije ati none kubera iki twumva ikiganiro Jewin akora naco nibutse gusa Jewin ndazi ko ari umumenyesha amakuru akora kuri radio TV buntu nkuko havutse ati kubera iki kuri RTV buntu buri gihe havugwa umuntu witwa number 7 Jewin nawe azocisho sawa tubandanye rero The King Fez Rap ambwiye ngo zihari impano kandi kama nkoko zirahari nanje ndazibona rimwe na rimwe kandi uravuga nti ingorane zigira ntizironka abantu bazije imbere bazishikikire kubera wavuze ngo giturira ngo nibiki ngo byinshi nyuma ya promoting canke aba journalist bafashije none The King Fez Rap nike basi impanuro ugomba utekere ucisha ku bantu batatu icambere ahera ku ba journalist kuko niyo wavuze canke aba promoter shire promoter n'aba journalist hamwe ca kabiri impanuro ucumera abaki ucumera abaririmbye bagenzi bawe iyindi mpanuro ya gatatu ucumera fan base juste abafana twagereho kuba journalist novuga yuko ntagiye guca muri birebire kuba journalist hariho umu journalist akora kuri Ntumbero FM bamwita Bobo Tiger sivyo novuga yuko mugiriye nko ku Ntumbero nawe yihaye mwoba mushoboye sivyo mugakora ibintu bizima Bobo Tiger ni wa muntu adatinya gufata umupeti nimba afise indirimbo imwe natinya kumugereranya nande na Fabirove natinya kumugereranya nande na Natasha kubera iki kuko waramaje gutahura iki kintu kivuga kiti nimba ari Natasha afise izina riniri sivyo nuko na uwo mupeti abarigendana ahubwo abagize iki ababuze umuntu yo muterurira hahandi nabo nyene babaterurira sivyo kugira ngo agire rya zina rikomeye ubundi bwo gusa izina Natasha afise canke Bface canke Fabirove nanje ndarifise nuko ngiziki mbuze umuntu gusa yogira iki yonterura kandi navuga sindihebura amane kuko uravye ibikorwa mfise ugacuraba nabaho batanguriye casanga je indirimbo ndiko ndakora no munsi ziriko zipinzanya nabo kandi ari je ndiko ndifasha ariko bobo bariko barapinzanya kandi hari bariko barabafasha amane nuko ico ni cambere nishuye okay ca kabiri nosaba abafana nuko twitwararika nyene nimba hari ikintu kibaye ku muririmbyi kanaka ukaja kumuraba utitaye ngo nuko ngo bafitaniye ngo bifu n'undi muririmbyi ngo kanaka oya kaja kumuraba witaye ku mutima w'urukundo rwawe ca gatatu naco nkicibuka nari nakubajije ca gatatu The King Fez Rap ati abaririmbye bagenzi kuko nabo nyine bafise insolite barafise amakosa ariko kuko niho uvuga journalist bafise amakosa ego barayafise n'abafana barafise amakosa hama abaririmbyi nabo ndakubaze nirihe kosa wagiriza abaririye bajya mu ndirimbo tugitangura bavuze ntandiro ubwira di ko bivuze kubera ufise ikosa batoye kandi ikosa bararifise nakubaje nigize kubaza ndavuze ati none The King Fez Rap ese umuririmbyi yafise igikorwa gishasha ni wacha kurondera media cyangwa media ni murondera wambwiye ati mwo kimwe umuririmbyi aje kurondera media bivanye n'ukuntu umuntu kuja kurondera ari okipe reka vuga nti tinyimbo atari okipe nawe araje kurondera kuko ni magiranira di rero abo bantu bataza kurondera media basi bampera impanuro kuko barahari ndabizi none nk'ubu utelefone nk'umu journalist canke umu promoter nkawe
ukamubwira uti man je nkeneye akaganiro canke kumenyesha ikintu iki niki gaca kubwira uti shaka 30.000 woca usubiza mwiki none baramaze kubwira baramaje kubimbwira nyene reka nizere ko tuzovyumva mwiyo ndirimbo nshasha ufise Ingifeza rappa kubatisa vuze nti nta kosa ati ngira ngo ntaco nimba uzi kubizi kosa je nanje nzorishira hanze umunsi reka ninumire gusa ndazi nta nyanyambi buragahonda ni KUGASAKA TV ubutabazi butagira imbibe Ingifeza rappa atubwiye ibintu vyinshi atuganira ibintu vyinshi bifise akamaro muri industry yiwe ya music abwira ngorana yege arahura nazo aratubwiriza ariko arahura nazo ubu aratubwira ibikorwa bishasha nivyo yavuze vyinshi bigiye bitandukanye Ingifeza rappa akajambo kanyuma ku bantu bariko barakurikirana imbonesha kuri KUGASAKA TV. So akajambo kanyuma nobabwira uti mwakoze kudukurikirana aho muri nimba ari mwijoro mugire umugoroba mwiza nimba ari ku murango naho mugire umurango mwiza. Yes mugire umurango mwiza canke ijoro gizo bivaye n'ahantu herereye ni KUGASAKA TV ubutabazi butagira imbibe je nabwiye ko nitwa Arthure nagiye ko nitwa Arthure shaka kunyite Angelique réaliste timide honnête unique canke realiste byose birakunda ni KUGASAKA TV tutagira imbibe mu nyubako azasohoka bubeho nimero 6 ukeneye kutugana nimero nginga musi shaka uri hanu kutoshobora kudushikira kugira ngo tugufashe nyimba ari kifuzo ufise shaka tugushikirako kiganiro naco ni KUGASAKA entertainment rero nkabanda bifurije umunsi mwiza cyangwa ijoro giza ahantu bivanye n'ahantu ukora kwikana iganiro uherereye abanda bifurije no kugubwa neza kugira amagara meza ibikorwa byiza gutera imbere muzo muri ko murakora yaba mu muziki canke muri sport canke handi hagiye hatandukanye yaba kurima canke korora canke n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye Imana ibahezagire ibahe kurama no kuramuka naho umunsi nk'uwo ciao ciao